murazi ko n'abari bari mu biganiro vy'Arusha baravuze bati none tubisubize itoto gute? Bararaba basanga hari ivyaha vyinshi vyakozwe ubutungane butigeze bukorerako. Kubera iki? Haba hari uvuga ngo hajya ntimukoreko, iyi dosiye hagarika, iyi hagarika, bitigeze bikorwako. Bavuga bati none ejo umuntu azokwica umuntu tuzofata ngo turagucira urubanza ko wishe umuntu, hariho uwundi yishe batanu, arashobora guca avuga ati none jewe ni jeje nyene muciye mucira urubanza ko nishe umwe, urya mugabo yishe batanu ko atacu mumuvuzeko. None ivyo ntivyumvikana. Uco hitamwe uti none duhere kuva ubutungane bufutanye tuzoshika ku vy'uburyari. Nico gituma ubutungane bwaciye bwigaburamwo kabiri: ubutungane butunganya ivy'uyu munsi kuduga, n'ubutungane bugera buraba ibya kera, ivyo bitaciriwe urubanza kandi biguma bidukurikira. Nico gituma urubanza rw'amaraso n'urubanza rudahera mutaronde ingene ruhera. None ko icapfuye kitazuka. Nico gituma rero izo manza z'amaraso zase guciribwa urubanza muri kahise zishobora kudukurikira ngaha mu mugongo, naho hohe imyaka 100 tukazoguma mu ndyane dushaka kwihorana. Nuvuga yuko igihugu rero gitegerezwa kuronka ingene kibitunganya, abantu bagasubiza hamwe, yanzikira igahera. Nico gituma bavuga bati n'ubutungane bunywanisha. Ariko burya butungane bundi rero ubu buhana, haba utsindwa n'utsinda. Uwutsinze akagenda aravyina, uwutsinzwe akagenda ararira. Mwumva harimwo kunywana? Ahubwo rwanko ruradutse. Urya mugabo itongo nari narimwivye none araritwaye, ahagenda araca urutoki. Murumva ko atakunywana birimo? Wewe wovuga ngo ni munywane uyu aba mu nzu yaso, mwebwe murapanze, muga hariho abandi bari mu nzu yanyu, uwo mupangiye akazaraza ngo ukwezi kwaheze ubona inzu yawe mwosubiza hamwe. Reka muze murumva igituma habaye ubucamanza bunywanisha. Nuvuga akavuga ati wewe subiza iyo nzu. Ubutungane rero ugahirahira ukaca ugwangondagonde, urya muntu yatsinzwe akamenya ko yarenganijwe, uba ubwo nyene uhejeje kurema intambara mu gihugu. Nico gituma ubutungane nibwo bufise amahoro. Urubanza iyo rutevye muze murabe ruca ruba politiki. Muze mubirabe, iyo urubanza rutevye ruca ruba politiki. Mugabo iyo runyarutse nta politike zijamwo. Urubanza uhirahiriye ukaruca, hakawutsindwa n'utsindwa, nturushire mu ngiro, uvyuye indyane ziruta bataraburana. Muze muramenya ingaruka z'ivyo mukoze. Hari imitego mwitamo. None reka je twumvikana. Nkobo wewe umpaye akazi ko gucuruza mu ibutiki, ngahomba ibihumbi 100, ugaca unjana mu mpimba yuko nzopfungwa imyaka 5, aho bukize ubutungane? Aho rero mvuze umenga gwaciwe, ntigwaciwe. Nciye nja mu mpimba, urubanza ruzocibwa haheze imyaka 5 ndi mu mpimba rutaracibwa kubera ibihumbi 100 nahomvye mu ibutiki. Aho bugize ubutungane? Ivyo ntibiriho. Ubu nyene ndabaha izina y'umuntu ari mu mpimba yahombeje ibihumbi 120 mu ibutiki. Ubu nyene ejo hariho umuntu yapfunzwe. Je mbwira, ugiye umuntu agashaka kugurisha inzu yiwe, mukagura neza neza, hakaba na transfer ya titre ukayironka, hanyuma muri urya muryango mu nyuma hakaba mwinjyane, bagatagwa kuvuga ngo ijya nzu twari kuyigabura, twari kugira iki, hakaba injyane mu muryango. We waguzwe kuja gupfungwa biremewe vrema? Uwaguzwe agacaja gupfungwa? Ubu nyene ntari mugasho bunyene. Yaguze inzu, ishengero ribona, barasinyiranira ivyabona bihari, haraba transfer ya titre de propriété, aratunga inzu gwiwe
hanyuma indyane zibaye hagati mu muryango bagaca bapfunga uwo yaguze. Ubwo ni ubutungane. Ubugabo burihabwa, ntushobora kuba ufise iyo nyifato ngo uvuge ngo abantu baze bagukunde, bazokundira amaja hehe? Hariho ubuntu buba ukiyumvira utuntu umucamanza. Umunsi umwe numvise umuprokirera ariko abwira umuburanyi ngo ariko ngo ajya amahera yose ngo hajya no kwemera ko yatwara wenyine tutayagabuye, ngo utegereza kumpako, ngo utampaye ko ngo nawe uratsindwa, ngo nzoza kwironderera ujya wundi muburana ngo ayame. Amajwi ndayafise. Burya mwirigara mwebwe abacamanza muvuze muti tuvugane ukuri twese twariza amategeko, bijya wagize ubona bihuye. Aha niyoheba iyo ngeso. Mugakwera cuvuga ngo zanashanaje usororereko. Hariho umuntu yivye amaherero ng'umuri yaridi umunyamahanga. Bacamubwira bati wewe emera aya mahera, wewe heba bijya uwo muri yaridi ucubuza ratugabure ujya munyamahanga tumwirukana. Tukaca tuvuga ngo ngurumva baratubeshera, wewe uri intungane, wewe Marcel uri intungane, wewe Karaveri uri intungane. Mugabo hariho umuntu yitwa Nzorijana na Bujana, emwe bamenje. None kubera iki namwe mutobiyambura? Nimwikure ko abo bantu batesha urubwa. Hariho abenegihugu ashaka kurenganya uwundi kuko azi ko hariho umucamanza azocako agafyita wa muntu, agashingisha urubanza rutagira mvura. Iwo ni umutego mugwamwo. Hariho aho umuavoka asigaye agirana inama n'umushikiriza amanza, agaca agirana inama n'uzotwara siyeje yo guca urwo rubanza, bakumvikana vyose ingene urubanza ruzogenda gushika ku mpera. Kubera iki? Baguze umucamanza. None burya mwibaza ko ikosa ari procureur canke ari avoka, vyandikwa kuri wewe.